Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Reka nsabe Fabrice iyo mikrofone yegereza hariya. Bishitse umuntu agakenera ubufasha aramumufasha gusoma. Reka turamukanye tugize gutya. Ndaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Turonse undi mugoroba mwiza. Imana ituhaye twongeye kubaho. Kandi akanya kose turonse kubaho Imana twongereye iminsi, biba ari byiza ko dushobora kuja imbere yayo tukumva ico ivuga natwe tukayibwira. Turiko turasangira amajambo y'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryose ni ryiza. Nagomba tutarigira imbere tubanze dusome ijambo tubona mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere, igice cya mbere ku murongo w'umunani. Yosuwa igice cya mbere ku murongo w'umunani aratubwira ngo ibiri muri ico gitabo cy'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo vyose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Yesu ashimwe cyane. Ibiri muri ico gitabo, amajambo ari muri ico gitabo uyamize kwa amaso. Sinzi imigambi ufise kandi urayifise. Urafise amaproje, urafise ivyo ushaka kuba, urafise ivyo ushaka gukora, urafise aho ushaka kubona Imana igushikana, urafise. Abanyeshuri muri iki gihe bariko barakora ibibazo, barashaka kumenya, barashaka kwimuka, abagomba baheze barashaka kuzobona bashika muri za kaminuza, mu mashuri bifuza no kuzoba ico bifuza. Yesu ashimwe cyane. Ijambo dusomye rivuze riti aho ushaka kuja hose, imigambi yose wowe ufise, integuro zose wowe ufise, amiza amaso mu gitabo c'Imana. Ni ukuvuga amajambo y'Imana uyamize kwa amaso, uyarimbura mu gitondo ku mugoroba, imisi yose uyarimbura, kuko mu majambo y'Imana harimo iko Imana ivuga ingene wokora bijyanye n'ushaka gushikako, ijya migambi yawe ingene ukwiye kuyikora. Ijambo ry'Imana rirafise ico ribivugaho, kandi niba ijambo ry'Imana rifise ico ribivugako, bisigura biti uyumvise muri ijya migambi yawe bikore kujya nyene ijambo ry'Imana ryariko riravuga, bikore kujya nyene. Ivyo Imana yaremye yabishinganye amategeko n'ivyagezwe ingene ibintu bikora, ku buryo nk'ubuzima bwa misi yose ijambo ry'Imana ukora ibivuga mu buzima bwa misi yose. Ushaka gutera imbere, ushaka amafaranga, ijambo ry'Imana rirafise uko ribivuga, rivuga riti nukore. Umukozi w'Imana araho akunda kwivugira ngo ugusenga ni kuzana amafaranga, ugusenga kuzana ikirere ciza, ugusenga kuzana ibikwiye bitaboneka ngo mu isi y'imwemu, kugira bikunde bijya uri kurakora ugiye gukora Imana ibivyaze ubutunzi. Iyo utabikoze ayo mafaranga urondera ntayaronka. Iyo uvyutse mu gitondo wicaye, ijambo ry'Imana rivuga ngo nukore, ukirirwa wicaye, ukirirwa kuri WhatsApp, ukirirwa mu kugenderanira, ukirirwa ku marigara, ivyo ntibivyara ibigutunga. Ijambo ry'Imana rirabivuga, birashaka yuko uba mu ijambo ry'Imana ukarisoma, kandi ubisomye uvyumvise ukabikora kujya ijambo ry'Imana ryavuze.
ijambo ry'Imana rero ntirivuga iby'ibyaha gusa, rivuga byose, rivuga byose. Nicyo gituma muri iyi minsi turi kumwe turiko turasangira ijambo rivuga kumvira ijambo ry'Imana. Kumva ijambo ry'Imana uryumvise ukaryumvira, ni ukuvuga ugakora icyo rivuze. Igihe duherukana twarabonye ko Imana yagiye avugana n'abantu kandi ikabarondera nkuko nawe nanjye turondera, ikavugana nabo. Mugabo ishikiye ivugana na Mose, ibwira Mose iti ndafise abantu nasezeranye, uwo nasezeranye arahari, baragowe, bari muri Egiputa, agenda bakureyo. Mose yaragerageje gukwepa, mugabo Imana iravuga ati ni wowe nyene. Mbere Imana iranashavura, gushavura amubwira iti ni wowe utegereza kugenda, ni wowe ukeneye uguherekeza, reka ndagwara uguherekeza, mugabo ni wowe ugenda. Mose arumvira, aragenda, aragaruka, abantu arabazana, abashikana aciye mu kiyaga gitukura, abashikana hakurya y'ikiyaga gitukura. Baricara, bahejeje kwicara, Mose arababwira ati burya Imana ivuga gutya aye, ivyo ibasaba mu byitondere rwose, nahizo babera Imana. Baricara. Ayo majambo tuyabona mu Itanguriro mu gice cya 15. Bamaze kuyicara, turabona kuva mu gice cya 24, reka nsabe udufasha gusoma ahasome. Ibiri na kane, yabaza dusomera igice cya 17 mu Itanguriro, igice cya 17 ku murongo wa mbere n'uw'indwi n'uw'icumi. Itanguriro 17 umurongo wa mbere. Aburamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera, aramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose, uhora ugendera imbere yanje kandi utungane rwose. Amen. Ku murongo w'indwi, kandi nshinze isezerano ryanje ngusezeraniye wowe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma, uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana, ribe isezerano ridashira, kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma. 10. Iri niryo sezerano ryanje muzokwama mushitsa, riri hagati yanje namwe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma, izina muhungu wese muri mwebwe azakebwe. Amen. Imana ni Imana y'amasezerano. Imana yaramenye ko itubwira ati ingo ndaguhamagaye, ikakubwira, yari izi ko bikwiye kugusezerana. Ni Imana y'amasezerano, ni Imana ivuga. Iyo rero itubwira, irashiramo n'amasezerano, iradusezerana. Bataraja muri Egiputa, Aburahamu agihamagagwa, bariko baragenda muri iki gice cya 17, Imana imuhindurira izina, iraheze iramubwira n'ibindi, ati ugendere imbere yanje kandi utungane rwose. Yesu ashimwe cyane. Ati iri sezerano ndaguhaye ngiranye nawe. Ati rero iri sezerano
kugira ngo rizokwame imbere yanje nawe, hagati yacu wowe nanje, ndari gusezeraniye niryo riri nshaka kukubera Imana. Yesu ashimwe. Mugabo iramubwira ati nawe ugira icyo ukoze ukebwe. Yesu ashimwe. Aburahamu igihe cyashitse muri ivyo bihe nyene, n'abahungu bose arakebwa. Iryo ni ijambo Imana yamubwiye kandi isezeranye. Reka ndagiti cagezwe yari muhaye. Bashitse rero hajya hakurya y'ikiyaga gitukura bavuye muri Egiputa, turabona bahicaye, turabonye bahamara iminsi, baragenda barabaho begereza, bagenda bagana umusozi Sinayi aho Imana iri. Barahuye n'ibibagerageza mu gushikayo, barahuye n'ababagwanya, barahuye n'ibibagerageza, bahura n'inzara n'inyota, bumva bibutse imfungurwa zo muri Egiputa, bumva bibutse inyama, barazivuga barazisaba, Imana iravuga iti ibyo byose ndabibaha. Bakumbuye imikate, naho nyene Imana irababwira ati ndabaha umutsima, irabaha umutsima. Mugo umutsima babwira uti bujya gutungwa, ubuzima bwa misi yose ntibuva ku mukate gusa, buva no mu kivuye mu ijuru, ariko jambo ry'Imana. Umuntu atungwa n'umukate gusa. Baragenda bamara iminsi, bamaze amezi 2 bavuye muri Egiputa, bashika ku musozi Sinayi. Ku munsi wa mbere w'ukwezi kugira gatatu, Imana irabagendera babwira Mose ati nimuze ngiye kuza muhure namwe tuvugane. Kuvayo 19 4 5 6. Uti mwarabonye ivyo yakoreye abanyegiputa, n'ingene mweho yabateruye ku mababa nk'ay'inkukuma akabazana iyari. Uti none rero nimwamwumvira vy'ukuri mukitondera isezerano ryiwe, muzomubera inyegu yiharije yitoranirije mu mahanga yose. Uti kuko isi yose ari yiwe, kandi muzomubera ubwami, ubwoko bw'abaherezi, ihanga ryera. Ayo majambo aba ari ubwira Abisirayeli. 8 ngo abantu bose baramwishura icyarimwe ati ivyo Uhoraho avuze byose tuzobikora. Yesu ashimwe cyane. Muganje jambo nshaka tusangira ngaha, n'iri jambo n'iri sezerano ry'Imana ku Bisirayeli, aho babwira ati ndashaka ko mumbera inyegu. Mwebwe mwabonye ivyo nabakoreye, mwabonye ivyo nakoze. Ikintu ndabasavye gukora nimwumvire, nimwanyumvira vy'ukuri, mukitondera isezerano ryanje riri hagati yanje namwe, muzombera inyegu. Amajambo aragaruka gusigura inyegu ico arico. Muzombera ubwami, ubwoko bw'abaherezi, ihanga ryera. Nituza kuhasoma, muze gusoma Petero wa mbere igice ca mbere ca Petero igice ca 2 ku murongo wa 4. Imana irafise aho ishaka ko tuba, Imana irafise abo ishaka ko tuba. Haruhande y'imigambi ufise, Imana irafise ivugako, irashobora kukubwira ingene ubigenza. Mugabo nayo irafise umugambi usumba iyindi migambi. Irashaka ko uba inyegu ukabuwera, kuko n'Imana nayo ni yera. Petero wa mbere igice ca Petero igice ca 2 umurongo wa 4 no wavuga ati mube abera nk'uko nanje ndi iki, nk'uko nanje ndi uwera.
amajambo yose ibyagezwe byose Imana itubwira kuvyitondera niki nta handi ishaka kutujana, ishaka kutujana ko tuba abera. Kandi kuba abera ni ukuvuga kumera nk'Imana. Kuba abera tukabana n'Imana ni ukugira ngo tube aho Imana iri. Mu yandi majambo, utari uwera, utari nyegu, utavuye, kuko Aburahamu yarabaye nyegu, yaramukuye ahantu iramuzana aho Imana iri. Kuba nyegu ni ugukugwa ahantu ikakuzana, ni ugukugwa mu isi ikakuzana ikagushira mu ijuru aho Imana iri. Muga y'amaproje yacu y'amigambi yacu iguma igwana iduha kugwana n'umugambi w'Imana, ico umugambi ushaka gukora w'Imana. Tuguma dufise amaso ku migambi yacu, tuguma dufise amaso gushika aho dushaka gushika, tuguma dufise amaso gukora ibyo dushaka gukora. Iyo Imana ivuga ati ibyo twumvise tubikore, na cyane cyane ishaka ko ibyo twumvise bidushikana kuba inyegu. Ugiye mu cyacu cyandika Abaroma usanga havuga kuba abagororotsi. Imana ishaka ko dukora ibikorwa bidushikana kuba abagororotsi, ishaka ko twumvira. Abisirayeli barumvise amajambo, kandi Imana yayibukije ati mwabonye ibyo nabakoreye. Yesu ashimwe. Mwabibonye aho nabakuye, ukuntu nabayetse ku mugongo, ukuntu nabayetse nk'inkukuri iheka abana bayo, mwarabibonye ibyo nakoze. None igihugu nabasezeraniye nimugende ndakibahaye, iminsi yo kugishikako ni mikeya. Sinanize gusoma mugasi nyinshi, niyenzwe ngo havuga yuko zari nk'indwi zibiri kugira abashikeyo i Kanani. Yesu ashimwe. Imana yabise yashaka kugushikana. Mose arahagurutse baragiye bashitse i Kanani, imbere y'umuryango w'i Kanani. Hagize abantu baje kuraba ko hasa, baze kubabwira ukuntu bagiye kuja mu gihugu cyiza. Mugabo bagezeyo bagarutse baza bavuga ati twaraje twasanze tumeze nk'utunyegere, abantu twasanze ni bigatanye. Imana dufashe cyane kandi tugire imbabazi. Imana haragishaka ko ushika, mugabo we nawe ushitseyo ugashikayo ugereranya ibyo wasanze, ugereranya ibyo udafise ukavyigereranya ko ndavuye kwigereranya. Kutamwe kwigereranya n'abandi utangura gukekeranya. Barakekeranya 12 nibo bari bagiyeyo, babiri muri bo baravuga bati hajya nyamara naho mwabonye biriya turashobora kuhafata kuko Imana yaraduhaye. Imana yaravuze ati mugende muhafate, ndabahaye. Yamajana Imana yababwiye ati mwarabonye ibyo nakoze. Barayibagira, 10 barayibagira, baravuga bati Mose no muri Egiputa twarashobora gupfa iyo turekerayo. Gushikika nani byo birapfuye. Imana iravuga ati ko muvuze gutyo abakekeranije bose n'urunganwe rwanyu mwese ndabasubije inyuma imyaka uko ingana, muzogenda muibemo mugirize inguzengu muzunguka mu bugaragwa gushika mwese mupfuye. Nzojabuka njabukanye abatabonye ibyo nakoze hariya haye muri Egiputa ndabakurayo. Kudakora ivyo Imana yavuze, kutizera no gukora ivyo Imana yavuze. Imana idufashe cyane. Barasigaye imyaka bamaze mu nzira
basubiye inyuma niyo bita uyu munsi generation ni hagati y'imyaka 30 na 40. Generation irahera, uvuga urunganwe rurahera, haza kujabuka urundi rungano. Mwene data niumva ijambo ry'Imana akora. Nimba ahantu umugisha wawe uri, Imana yakubwira ati cangaha, bazogusuzugura ikabikubwira, bazogukengera ikabikubwira, uzoca bugufi ikabikubwira. Uyu munsi yokubwira ati na Kristo yaciye bugufi, ntiwange kugenda, ntutangure kugira ubwoba. Baragaruka bamara mu minsi gushika basubiye hajya ahe. Muri iki gihe rero Imana ibagendera, yarabahaye ivyo vyagezwe, nivyo vyitwa uyu munsi ivyagezwe vya Mose. Turabona iriko irabaha ivyo vyagezwe kuva mu gice ca 20, mu gice ca 19 gushika mu gice ca 24. Bahadusomere 24:4. Kuvayo igice ca 24 ku murongo wa 4. Nuko Mose yandika amajambo yose y'Uhoraho, maze bukeye akoroka kare yubaka igicaniro munsi y'uwo musozi, ashinga inkingi z'amabuye 12 nk'uko imiryango y'Abisirayeli ari 12. Bandanishwa ku 8. Atuma imisore yo mu Bisirayeli ija gutanga ibimazi, iravyosa no kubagira Uhoraho amashuri y'imikangara ku bimazi vy'ishimwe. Mose yabira igice ca 2 c'amaraso, agisuka mu nzavya, ikindi naco akimija ku gicaniro. Araheza yabira igitabo c'isezerano, agisomera abantu. Baramubarira bati vy'Uhoraho avuze vyose tuzobikora kandi tuzomumvira. Maze Mose yabira ya maraso, ayamije abantu, arababarira ati ngayo amaraso y'isezerano Uhoraho asezeranye namwe, nk'uko ayo majambo yose ari. Imana Mose amaze kwandika ivyagezwe byose Imana yamubwiye, no kuvuga amajambo yose yamubwiye. Ivyagezwe n'aba majambo adutera ubwoba, n'ibijambo bidutera ubwoba. Ivyagezwe bivuga ivyo Imana igera, ivyo Imana ivuga gukora. Imana dufashe cyane. Mose yamaze kuvyandika, amaze kubimenya, avyandika mu gitabo. Aca afata imisore, barondera amamasa n'ibindi bitungwa bikwiye, maze ngo batanga ibimazi, ngo amaraso yavuyeko, ngo afata amaraso makeya, maze arayamija, arababwira ati ngayo amaraso y'isezerano Uhoraho asezeranye namwe. Aha rero niho icitwa mu Baheburayo isezerano ry'imbere, isezerano rya kera, mu Gifaransa Ancien Testament. Aha niho ryabonekera. Mugabo iri sezerano rya kera tugiye gusoma mu gitabo c'Abalewi, turabona yuko ari vyagiye vyongerwako mu buryo bw'insiguro, mu buryo kugira idonido ry'amajambo Imana yavuze. Isezerano rya kera yarabonetse. Ikindi gihe bavuga ko ari isezerano ry'ivyagezwe, kandi vyagezwe bisaba ibikorwa vy'ivyagezwe. Imana idufashe cyane. Babaye ngaho, mugabo tugiye gusoma ijambo ry'Imana nashoboye kubereka yuko icyo Imana yarondera aha mu masezerano yose yariko iratanga, nta wundi mugambi yari ifise. Yashaka ko umuntu aba inyegu yiwe, umuntu akaba uwera, ihanga ry'abise rikaba igera, hanyuma rikabona kugenda ritunganye rigorotse imbere y'Imana.
Abaroma 3:23. bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Yakobo 2:10. kuko umuntu wese azokwitondera ivyagezwe byose agatsitara kuri kimwe azoba acumuye kuri byose. Subiramo. Yakobo 2:10. kuko umuntu wese azokwitondera ivyagezwe byose agatsitara kuri kimwe azoba acumuye kuri byose. Imana dufashe cyane. Aya majambo nta kindi avuga yuko iki gihe cy'ivyagezwe kwitondera ivyagezwe byose nticari icoroshe. Nukuvuga gukora amajambo y'Imana yose yavuze nticari icoroshe ku buryo byashikanye abo yabwiwe. Kuko kuba inyegu y'Imana hagati y'abapagani, hagati ishengero, hagati y'isi, mu bisi, kuba inyegu ubufise n'igikorwa, abagizwe inyegu cyangwa ishengero ryagizwe inyegu bafise n'igikorwa cyo kwerekana ukugoroka kw'Imana. Abantu bakakumenya, kumbura bakabigana, nabo bagahindukirira Imana. Ico ni igikorwa cya mbere. Muga ijambo ry'Imana tuko turagisoma ngaha mu Baroma n'igice cya Yakobo rivuga riti Imana iriko irabira mu ijuru, iraba mu isi, yasanze abantu ukugoroka kwabanse koshitsa ibi vyagezwe. Ni problème. Kuko ibi vyagezwe ntivyavuye gutangwa gutyo gusa. Naho uvuga ngo Imana iratugora ivyagezwe, Imana iratugora iduha amajambo dukwiye gukora. Oya, Imana yashaka yuko umera usubira muri cya kibanza Imana yagushiramo bwa mbere, aho atacaha cakwega cakuboneka ko aho wari inyegu y'ukuri imbere yo gukora icaha. Umuntu akora icaha ukaba uwera imbere y'Imana, ukabana n'Imana. Ijambo ry'Imana mvuge ni aya majambo nk'icagezwe cyo kwera, cyo kuba uwera, kitukangure n'ubu nyene yuko iyo utari uwera, iyo utari umugororotsi, iri umunyavyaha, iri umugarariji, kwegera Imana ntibikunda ko uyegera. Urayegera muga ntushobora kwishikira, kuko ijambo ry'Imana rivuga muri Habakuki ngo Imana kubona kwayo no kuraba kwayo ntiyemera kurabana n'umunyavyaha, kuko yo irera ukwera ukuri, nta kantu k'icyaha kayibonekako. Imana ifasha cyane. Nico gituma mu kudukangura muri aya majambo dukwiye kumenya imigambi yacu cyangwa umugambi w'Imana, tukamenya yuko tukwiye gutondekanisha ubuzima bwacu. Mbere yuko dutondekanisha ubuzima bwacu ku migambi yacu, dutondekanisha ubuzima bwacu ku mugambi w'Imana wo kuba abera. Kuko abera nibo bazobana n'Imana muri vya bihe bidashira. Abera nibo bazoganzana na Kristo Yesu muri ya myaka azoza kuganza. Abagororotsi abera. Amajambo yose Imana itubwira ni kugira ngo dushike ahantu. Imana ni ivyo bimaze kuba bityo, badusomere Abigalatiya 4:3-4. Abigalatiya igice cya 4 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Natwe nuko tukiri abana twari tujakariye ivya mbere byo mu isi, maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe. Luka 22:19. Luka 22:19-20. Yabira umutsima awushimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murakore mutya kugira ngo kibe icibutso canje. N'igikomba kigenza cyo bahejeje kurya, arababwira ati iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje abaviriye. Ugiye gusoma mu Baheburayo urasanga isezerano rya mbere
canke Ancien Testament, ibi vyagezwe Imana yatanze binaniye abantu babananije kuboneka nk'abatera, babanije kuboneka ko batashitse ku mugambi w'Imana yuko baba inyungu koko. Imana idufashe cyane. Vyarabananiye n'ikimenyamenya, bibananiye Imana iravuga iti ndakwiye gukora irindi sezerano rishya jewe n'abantu banje. Niho tubona ngaha muri Luka Yesu buca afatwa agapfa, ndipo igihe kigeze aje mu isi, aje gupfa apfiriye abanyabyaha, yarafashwe maze iri sezerano rishasha ararishinga, bukeye ararishitsa ku musaraba. Abantu vyarabagoye kuryo n'uyu munsi bibandanya kubagora. Adusomeye mu gitabo ca mbere ca Samweli igice 8, igitabo ca mbere ca Samweli igice 8. Chamber cha Samweli igice 8 ku murongo wa 5. Baramubarira bateheraba urashaje kandi abahungu bawe ntibafise ingeso nk'izawe, none rero twimikira umwami wo kuducira imanza nk'ayandi mahanga yose. 7:8 ubandanye Simba 6. Uhoraho abarira Samweli ati niwemerere abo bantu ico bakwatse cose, kuko atari wowe banse ariko ni jewe banse ngo simba umwami wabo. Bakugiriye nk'uko bangiriye muri vyose, uhereye umunsi nabaduganye mbakuye muri Egiputa ukageza n'ubu, kuko bantaye bagasaba izindi mana. Yesu ashimwe. Abisirayeli babwira Samweli bati turashaka ko tumera nk'abandi, turondera umwami atuganza. Kandi bari mu gihe cyiza Imana ari baganza igendera hagati yabo, kandi yabisezeranye ati nzogendera hagati yanyu, nzoja imbere yanyu ndabacira inzira, nzoja imbere yanyu ibagwanya ndabigwanya, nzoja imbere yanyu abagwanya ndabateza amavubi. Mbwa bageze igihe bamaze kujabuka, babwira Samweli bati eba duhanya tumwana. Imana Samweli ayibwiye iramubwira ati burya si wowe banse ni jewe banse. Abantu nuko bameze baguma baca ku ruhande, aho ivuga ati nije Imana yanyu mugumane nanje byose zanjya mbere, ariko abantu muye bananira. Bimaze kubananira, ijambo ry'Imana rivuga mu gihe gishitse Imana irungika Kristo Yesu, umwana yavyaye n'umugore aje gucungura abantu. Niyo muri Luka tubona Yesu atanguza iyindi Pasika. Muri Pasika yari yasanzwe akora undi mugirwa muri Pasika wo gusangira n'abigishwa. Niho amaze gusangira igikombe avuga ati aha n'amaraso yanje abaviriye, amaraso y'isezerano rishya abishinze isezerano rishya. Kuva kiyegeye mu vyagezwe, Imana iriko iravuga ivyo dukora. Mu vyo dukora harimo n'ingeso zacu, ingene tubaho mu buzima busanzwe, hariho n'ingeso zacu. Iyo bishitse yuko tutegerezwa gutunganya ingeso zacu, iyo bishitse yuko tutegerezwa kugenda nk'uko bikwiye Imana iriko ivuga, kuko Imana yarivuga kugira ngo tugiye kwitwara mu ijambo rimwe kuba inyegu. Ni ukuvuga aho tugenda bagasoma yuko turi inyegu y'Imana, turagororotse, ata n'ikintu tuvuze, ata bundi butumwa tuvuze, ata yandi majambo tuvuze. Niho Yesu abwira abafarisayo ati murakwiye kumva no gukora. Ati kuko umva no gukora icyo ijambo ry'Imana rivuze ameze nk'uwubatse inzu yiwe ku rufatiro rw'ibuye, kuko umuyaga uje iyo nzu yagumye ihagaze, inkukura ije iyo nzu yagumye ihagaze. Imana idufashe cyane. Imana iriko irababwira yuko baravuga ivy'Imana
nk'uko natwe tuvuga Yesu Yesu, Mwami Mwami, ariko kandi gukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga bikaronderwa bikaba. Iyi nyego bivuga hajya uri biboneke yuko uri nyego w'Imana, uruwera. Ivyo ukora bise n'uwabaye inyego, bise n'uwo Imana yakuye mu isi ikamushira mu bwami bwayo. Aho no hashaba ikibazo cy'ubuzima bw'ingene twifata n'ingene twitwara n'ingene twumva ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Imana ntishaka yuko tubiyoberwa, ishaka yuko bigenda uko nyine. Bishaka yuko tuboneka iyo turiko turavuga, dukora, tugenda, tuboneka ko ivyo dukora nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Mugabo ibibazo bibiri. Tubisanga mu cyacu cyandikwa Abaroma, igice cya 6, umurongo wa 14. Abaroma 6:14, icyaha ntikizobaganza kuko mutaganzwa n'ivyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Icyaha ntikizobaganza kuko mutaganzwa n'ivyagezwe, ariko muganzwa n'ubuntu. Imana idufashe cyane. Abashaka kubinyarutsa, kandi nivyo niko biri, baca bavuga yuko muri iki gihe mu gihe cy'isezerano rya mbere cyari igihe cy'ivyagezwe, kwabo muri ico gihe baganzwe n'ivyagezwe, nuko bategezwa gukora bakurikije ibi vyagezwe bivuga, bagakora ivyagezwe uko bivuga. Abanyarusaro baca bavuga bati ubu rero turi mu gihe cy'ubuntu. Igihe cy'ubuntu, reka dusome mu Banyefeso 2:8-9. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabyo nyine ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Uwaherutse guca ngaha yatwigishije atubwira ati tumenye insiguro z'amajambo mwami ya Bibiliya, kugira ngo uko tuyumva niko ariko tuyacamo, uko tuyumva kutaba ariko avuga. Aha aravuga ngo ubuntu nibo babakijije, ntibyavuye ku bikorwa by'ivyagezwe. Ni ukuvuga kuba abagororotsi, aya ku ijambo gukizwa, reka tubyongere ko kuba abagororotsi. Kuba abagororotsi ntitwabikuye mu bikorwa dukora by'ivyagezwe. Mu yandi majambo, ibikorwa by'ivyagezwe bitubwira gukora ntivyadushikanye, ko ntitwabishoboye ngo bidushikane kuba abagororotsi. Nico gituma tugiye muri iri jambo mu Baroma 6:14, ababinyarutsa rero baca bavuga bati ntituganzwa n'ivyagezwe, tuganzwa n'ubuntu. Bisigura biti iyo bariko barabinyarutsa bavuga ati ntibikenewe ko dukora ivyagezwe. Imana idufashe cyane. Ntibikenewe ko dukora ijambo ry'ivyagezwe, ivyagezwe bivuga, kuko turi mu buntu, turi mu gihe cy'ubuntu, kandi turi mu gihe cy'ubuntu. Yesu ashimwe cyane. Aha none ashaka kurangiriza uyu munsi aho mvuga nti iri jambo iyo hageze yuko
ijambo ry'Imana rivuga riti ntukore kuri iki ntugikore, umukozi w'Imana akabikubwira, uwukurongoye mu kiririmbyi akabikubwira, ni wahandi duca tuvuga tuti anyinjire mu buzima, ko iki ni igihe cy'ubuzima. Ayo majambo aca aza agafatanya n'ijambo duherahezereza ko Yohana 19 twamaze iminsi dusengera ridufasha 19:30. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati birarangiye, araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ngo birarangiye. Iyi ni ijambo rigira gatatu rero rica riza kubobanya no gutuma abantu bakekeranya bakora kumbura kutariko bavuga ati byagizwe sivyo iwacu, nuko mwatwinjira mu buzima, umbwiye ngo sinkore iki, umbwiye ngo ntukore kiriya, uvuze uti ntukore kiriya. Turi mu gihe cy'ubuntu kandi Yesu yarabirangije. Ibyo byagizwe Yesu yarabirangije. Tugere gutya bemera gutya, Yesu yarabirangije. Ibyo byagizwe Yesu yarabirangije, tugere gutya. Mugabo birarenze guca urutoki hejuru, birarenze. Kuko nimba ibyagezwe bitadushikanye kubikora, bitadushikanye kuba abagororotsi, mugabo Yesu ntiyabirangije ngo biravuyeho. Kuko ugiye kuraba ibyo Kristo Yesu yahejeje icyo kuba uwera no kudakora ibyaha. Yesu arabikora kugira ngo tubaye muri we tuzobe mushobora kudushikana kubaho nk'abatakoze, nk'abashikanye kwera. Ibyagezwe byaduha kandi byatanga, byerekana uko abantu bakwiye gukora ibyo bimazi no kwegera Imana bafise bakora imigigo, harimo no gutanga ibimazi. Icyagezwe cy'ibimazi ukwera nta wundi yashobora kugushikana, nta wundi yashobora kukuzana ngo akudushiremo. Ni Kristo Yesu w'Imana ivuga iti nta cyaha cyamubonetse, nta wundi. Nicyo gituma ijambo ry'Imana tubwira tukwiye kumwizera, tukamubamo, tukamwinjiramo, nakaba muri twe, ko ntabidushikanako. Ivyo bimaze ntitwashobora kubishitsa, kuko murazi ko ibimaze byari iby'iminsi yose, byari byo kwibukira, cyari igitutu. Hari wararaririye kuzoba ikimazi kimwe gusa cegeranya ibimazi byose by'ubwoko bwose. Ni Kristo Yesu, ibyo yarabirangije. Yesu ashimwe. Mugabo ibyo inyifato zacu kundi tugiye kubaho ku isi no mu isi, tukagana tuboneka mu ngeso nziza, tukagana dukora iby'ingeso nziza, Yesu nivyo yarabishikije, yarabikoze. We nta mugayo yabonetse, siko none. Mugo umunsi nashaka ndakubwira nti ivyo oye rero by'ingeso nziza vyovyo atari ivyo kudushikana kuba abagororotsi, mugabo amaze kudushikana kuba abagororotsi Kristo Yesu, vyovyo turacyabifise nk'icitegererezo, turacyabifise nk'ivyitwigisha, turacyabifise nk'ibitwereka ukundi tukwiye kubaho. Uko Yesu niba yabirangije ku musaraba, ntiyarangijeho atanga umwidegemvyo.
ngo ntabirangije gusambana no kubandanya. Imana idufashe cyane. Ubu rero ntabirangije gusambana, murashobora gusambana n'ababwishengero bakunda kurivuga, sindaje aho numvise rivuga riti Yesu ko byose yabirangije, udakora icyaha nicyo cyaha. Uko yabirangije watanze ikibazo cyacu, oya sivyo. Abahinga b'Abayuda barabye basanga ibyagezwe 613 kugira ngo bidishikane ku kugororoka. Yesu yarabirangije. Ntuzureke gusambana gushaka umugororotsi. Mugabo ubaye umugororotsi rero Yesu yagushikanye ku bugororotsi. Ijambo yakora ati ntusambane, ntiwibe. Mukurangiza reka tuvuga kabaye ko Yesu yabirangije. Jya mu bihugu by'Abarabu hanyuma wibe, hanyuma gufashe ubabwira uti Yesu yarabirangije. Bazokugenza gute? Nivyo bya Yesu ntacyo bazi. Bazoguca umutwe. Abavyeyi wasize ino uri Dubai bazosiga baronka inkuru n'ifoto. Kubera iki? Kubera wavuze uti Yesu yarabirangije. None umuntu adusubire dede cyashobora gukora ivyo tugomba. Ntidushobora gukora ivyo tugomba. Yesu yabaye umunyangeso nziza. Muri iyi si tumaze kumwemera tukaba muri we, bishaka yuko ingeso z'abagororotsi n'izijya nyene z'ivyagezwe tukwiye kuja kure, tugakora nk'uko Imana ibivuga, ntidukore ivy'Imana ibyo Satani agomba. Nagomba mu gusenga kwacu k'uyu munsi dusengere iki kintu cyo kumenya no gutahura cy'uko turacafise igikorwa cyo kuboneka ko turagororotse muri iyi si, ko turi umuco muri iyi si y'umwiza, ko turi abazi Imana muri iyi si y'abatazi Imana. Nsabe Arno ashike hano adusenge kuri ibyo bishika bitatu, hanyuma abafite amatangazo bacyaraga. Imana irahezagire, izagire n'ijambo ryayo. Twinginge ishengero duhaguruke kugira ngo dufate akanya ko gusenga Imana. Wandanye uzirikana ijambo ry'Imana riko riratubwira. Turi ku cigwa kidasanzwe kitubwira ngo kumva no gukora icyo Imana itubwiye. Twarakijijwe mugabo kenshi usanga ivyamwa twama atari bihesha Imana icubahiro, ariko kandi uko ijambo ry'Imana ritubwiye twahamagariwe kuba bera, twahamagariwe kuba ivyete bisomeka, twahamagariwe gororoka, ntitwahamagariwe kwandura no kwanduza abandi. Tugere gufata umwanya wo gusenga, umwe wese asengera ubugingo bwiwe. Kenshi urategwa kandi kunanirwa nivyo vyama biza imbere. Aho unanirirwa niwe uhazi. Tangura kubibwira Imana, turi hano kandi Imana iri kumwe natwe. Umwanya mwiza wo kuzirikana ku bugingo bwacu, tukisengera kugira ngo mu ntambara zose tugwana nazo Imana idushoboze kwama tunesha. Uru rugendo turimo twatanguye, Imana idushoboze kwama tunesha, tubeho turabagororotsi by'ukuri nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye cyane uyu mugoroba mwiza, umugoroba ducuriwe amajambo yawe.
turanezerejwe Mana nuko wadutumiye udukuye hariya hatandukanye ukadukoraniriza hamwe uyu mugoroba kugira ngo utugaburire ijambo ririko riratwibutsa ico twahamagariwe, ijambo ririko riratwibutsa ico ugomba ko tuba, ijambo ririko riratwibutsa Mana abo twategerezwa kuba. None Mana tumaze kwitegereza ijambo ryawe Mana, dusanze turi abanyagasembwa, dusanze turi abatsindwa, kuko akenshi Mana turananigwa, akenshi turarwana yamara tukaneshwa, akenshi ntiduhagarara nk'uko wifuza ko duhagarara. Mu ngeso zacu, mu nyifato zacu, ni kenshi tugenda turananigwa, ni kenshi dutsindwa. Ni nayo mpamvu Mana turengutse imbere yawe Mana, imbere y'inyonga zawe, duciye bugufi mu mitima, turega intege nke zacu, turega harya hose Mana tunanirigwa, abakuze abato Mana turi hano, turaje imbere yawe Mana, turega harya hose Mana twagiye dutsindwa, tukwinginga Mana ngo utubabarire, tukwinginga Mana ngo utugirire ikigongwe, tukwinginga Mana ngo utugirire imbabazi, tukwinginga Mana ngo uduharire, tukwinginga Mana utugirire ikigongwe. Uyu mugoroba Mana tubabarire aho twifashe utategerezwa kwifata. Ereka twategerezwa kuba umuco, twategerezwa kuba umunyu hariya mu makartier tubamwo, hariya ku buzima na twirigwa, hariya mu bagenzi, hariya mu kibano, harya mu bo twubakanye, harya imbere y'abavyeyi bacu, harya imbere y'ibondo vyacu, harya mu gikorwa cawe turi kumwe na bene data. Mana twagiye turatsindwa, turasavye Mana utubabarire, turasavye Mana utugirire ikigongwe. Erega ikindi gihe Mana turitiranya Mana, ikindi gihe ijambo ry'Imana nk'uko ryatubwiye tukitwaza ngo turi mu gihe c'ubuntu, ngo twarababariwe, ngo byose byararangiye Mana, tukifata uko bitabereye. Ariko Mana turasavye imbabazi, turasavye ikigongwe. Erega iki gihe c'ubuntu nitukirimwo cyane nitukigendamwo kugira ngo dukore ibyaha maze ngo ubuntu bwawe bugwire, oya. Ariko Mana turagomba guhagarara by'ukuri ico waduhamagariye Mana, tukababera uko ijambo ryawe Mana ribivuze. Mana dushoboze, Mana twambike inkomezi, Mana dushoboze gutahura abo turibo, Mana dushoboze gutahura umuhamagaro wacu, Mana dushoboze kugendera ukwera kwawe Mana, kuko utejejwe uwo ngo ntazobona umwami, niko ijambo ryawe Mana ritubwira. Dushoboze kugendera ijambo ryawe, uduhe Mana kuba amatara, uduhe kuba umuco, uduhe kuba ibyitegerezo byiza, uduhe kugenda by'ukuri nk'abo biteguriye kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Uzoba ukoze Mana yacu, urakoze Mana, uradushoboza kugendera ijambo ryawe. Impanuro twumvise uyu mugoroba dushoboze Mana kuzigendera, kandi umusavyi wawe Janvier ariko aratwigisha kino cigwa ukomeze kumuhishurira, ukomeze kumwereka ibikwiye nibereye, maze abidushikirize Mana muri zino nyigisho. Uzoba ukoze kibirengeye kizima. Urakoze kumvise ugusenga kwacu, urakoze kuri Mana yumva, urakoze kuri Mana witeguye tugira neza muri byose. Turabigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.